ndaganya kubahwa canke banyakubahwa mwese munyumviriza muriko munyumviriza ndimona ko bibereye yuko vraiment hogira igihinduka hakaba ico bitara nuance tukabona nuance bikazobandanya hirya yejo mu makomine mashasha semona ko igihugu kizoba kiriko kiratera kigenda no kuri muri leta ni muri ry'umutima menyo les 42 communes zitangure zibe fonctionnaire naziya province zitanu kuko au niveau du fichier sinumva karanga muntu zizokora mugabo twasanze na au niveau central ari presque la même chose kuko naho nyene mu bushikanje butandukanye twasanze hariyo ibibura nkuko bibura no mu makomine. Jewe mbere novuga ko atari kibazo ahubwo ni iciyumviro shimye gushikiriza mwebwe abanyakubahwa murongo y'inama nshingamateka kagishikiriza n'abashingamateka bose bari hano. Abarundi n'abahinga mu gukoresha imbabarira matwi ico no kwita euphemisme sinzi ko no banda bitraduije neza mu Gifaransa. Iraporo ya Rumonge narayisomye hamwe n'abandi twakoranye muri iyo commission do A à Z ifraze ku ifraze hose muri raporo ya Cour des comptes ni négatif hariho n'ayandi makomine nkuko babivuze bigaragara ko hari du négatif utunenge. Ikibazo canje rero canke icifuzo nuko iyi mbabarira matwi ya tu mu nama nshingamateka bo isubiramwo ngumbure ku makomine amwamwe ngumbure ku maraporo amwamwe kuko ibintu uko vyerekanwe muri komine Rumonge nditwotegejwe kuvuga utunenge sinzi ko tworonka terme approprié terme adéquat nyamba twovuga ibinenge nyamba twovuga makosa ariko nukuraba hakaba nuance mu makosa canke mu tunenge ni negatifu n'amaindikateur rouge gusa ndaganya kubahwa canke banyakubahwa mwese munyumviriza muriko munyumviriza ndimona ko bibereye yuko vraiment hogira igihinduka hakaba ico bitara nuance tukabona nuance. Jewe nta n'ikindi kibazo narifise nuko exprima iyi nuance gusa yuko rapport ko yipresenta muri Rumonge c'est vraiment du négatif tuvuze ngo nutunenge bikazobandanya hirya yejo mu makomine mashasha semona ko igihugu kizoba kiriko kiratera kigenda ahatariho. Murakoze nyakubahwa mwampaye ijambo. Duhe ijambo umushingamateka Gwasagato. Murakoze ko mijambo nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muhagarariye ibikorwa no munsi. Jewe somye icegeranyo komisiyo yaduhaye nabonye n'ukuri birateye agahinda kuko nta kintu na kimwe do positif kivugwa muri gestion ya commune. Ibi rero malheureusement nkuko nabandi babivuze nuko wero truva aho hose Cour des comptes yagiye usanga ari nkuko haba au niveau central haba na au niveau y'amakomine. Aha rero novuga nti nka calendrier ngomba kugira bientôt on migre et on est déjà en retard. On migre vers des communes ziri beaucoup plus large aho dusanga amakomine atatu canke arenga kumbure azoba yasukiranijwe. Nkibaza rero nimba vyagorana mwene uku mu makomine mato mato ingene bizohava bigenda mu makomine yagutse. Deja nkuno munsi tworaba no muri ayo makomine nyene yagutse dufatiye kuri evenement qui préoccupe tout le monde no munsi. Moi je constate yuko hariho une lacune iri kirakogwa yakwa mushikiranganje.
tuzoja mu matora bientôt kandi muri ayo matora hariho notama kuzotora abajenama b'amakomine mugabo no munsi karanga muntu ziriko ziratangwa mu makomine 119 kandi hazotorwa abajenama b'amakomine 42 ubu murumva ingorane iri kuri fichier electorale canye murayibona omwe icyo kintu mwari mukwiye kugikosora no kuri muri leta ni muri ry'umutima menyo les 42 communes zitangure zibe fonctionnaire naziya province zitanu kuko au niveau du fichier sinumva karanga muntu zizokora ziri anachronique ubu iki kintu cya karanga muntu mwari mukwiye kugikosora hakiri kare karanga muntu zikaba nshasha sur base y'amakomine 42 n'ama province atanu ico cotanga fiabilité ya fichier electorale mwa muri ko muragira ikindi par rapport y'icyo kintu sinzi ko muracumva hari abantu bavuga bati mbega none ko tubona karanga muntu ziko zirahabwa abana do 14 ans ibi bintu nibiki yego ntibisaba na majorité do 18 ans mugabo nibaza ko itegeko niryo bajyarahindutse bavuga yuko a partir de 16 ans umuntu ashaka kuronka karanga muntu mugabo ko abantu baca bazihana abantu bari en deçà de 16 ans je trouve yuko ivyo bintu biteye amakenga ibyo byose rero nico navuze ni crende je nashaka kugira murabe yuko ivyo bintu n'ukuri mwo bikosora pour l'intérêt d'un scrutin il plus ou moins équitable fiable kuko bujya byose iyo no fichier itabaye neza nibikurikira biragora yuko byoba byiza murakoze kuba mu mpayijambo nagomba dufatiye kuri ibi vyegeranyo ko de compte igize iminsi dushikiriza haba mu makomine canke mu bushikiranganji butandukanye turabona vy'ukuri ko hariho ibitagenda neza mu minsi yahera ivyo mu makomine twibaza yuko ari ubumenyi buke usanga bari abakozi mu makomine bafise mugabo twasanze nawo niveau central ari presque la même chose kuko naho nyene mu bushikanje butandukanye twasanze hariyo ibibura nkuko bibura no mu makomine jewe rero mwitware ko nari mvise nagomba mbaze nyakubahwa umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu naye napanze ko no ibarije umushikiranganje wa mbere mugabo ndazi neza yuko kungene leta itunganijwe urwego nshingwa bikorwa rutunganijwe ndazi nyakubahwa ko havuye umushikiranganje wa mbere ni mwege muca mukurikira nagomba rero ndababaze votre commentaire none umuntu yovuga yuko mu nzego za leta guhera mu bushikiranganje gushika mu makomine ko kurude konti guma ibona ibintu bitagenda neza kandi byinshi mwebwe commentaire mwogira nk'uwa kabiri mu rwego nshingwa ntwarwa nshingwa bikorwa gwa leta mwege mwotugirira commentaire iyi kuri bivyegeranyo vya kurude konti murakoze nyakubahwa mwampaye kano kanya nukuvuga yuko ku mutumba abantu batatu bonyene barakwiye kugira ngo bayagabangane sans suivi nibi bavuga ngo vya nakope vyiki ntaco biheza ngo bifashe ahenshi twarabikurikiranye twasanze ta suivi n'ukuri ihari nuvuga ayo mafaranga vy'ukuri nta suivi ihari hanyuma ku kijanye na ntuze na niba nk'yugwaruka nayo nyene kugira ngo utegure projet benshi barazitegura ntibaronka ayo mafaranga n'abaziteguye bagira uwo mugambi uhura babura aho bashorera ivyo bintu biba vyavuye mu migambi yabo aho novuga nk'abafise imigambi yo korora inkoko haraho batubwiye yuko babuze aho bashorera amagi ivyo vyose bikaca bitera impungenge yuko usanga ari bibazo biguma bigaruka hanyuma ibanki nayo y'abakenyezi nabo nyene nico kimwe baravuga bati twe turategura imigambi mugayo mafaranga ntuza tuyaronke
navuze ni clende par rapport yo ukuntu ibintu bitunganwa amakomine ni mato bientôt azoba manini mbega babona bizohava bigenda gute nimba bigorana ubu amakomine ari mato nibabe bariga les stratégies z'ukuntu ivyo bintu byokozogwa l'encadrement des communes ibe beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficient kuko uravye amaraporo tumaze kuronka byose bizari negatif mu makomine mato mbega yagutseho bizogenda gute nibafate des stratégies hakiri kare hanyuma ikindi naco ni par rapport ya evenement ikomeye iri imbere yacu histoire ya karanga muntu nibaza ko batorindira leta yo kwiga kuko nimwashaka niba ikibazo ari kikugera rero sources humaines erega abo bantu bari hariya nk'abadetashe la loi ira prévoit ko abeza bagasubira iyo bari au niveau budgétaire peut-être impact vyogira yobiyihe aho naho twegereje ukwezi kwa 12 revision budgétaire irashoboka kugira ngo le ministère baje bavamwo zoshobora kubakomoda no gushobora kubatunganiriza ivyo bintu rero ntibavuge ngo bizoza gukogwa muntu zenye après les élections alors que les élections le processus il est en cours soyons conséquents ivyo gukora biri approprié bikogwe nakagohero nabakubitira mwakoze ku ijambo twetwo mu mugwi wacu ndimwo wamaho mu n'amashingamateka twaragize desante tugendera ba mustanteri turiko turaraba ingene itegeko rya commune riko rirashirwa mu ngiro turiko turaraba n'intererano twotanga kugira ngo mu itegeko rishasha rya commune rigiye kuza naryo ivyo jamwe kuri baratubwiye yuko abenshi atajyo bazi marajya amasirigitire decentralisé barakubwira bati ntavyo tuzi hanyuma harageze n'igihe dushobora kubaza tuti none urashobora gutwara ikomine cyangwa urashobora gutwara secteur decentralisé utazi intuze ubufatane buri hagati ya mustanteri na wewe ati ntavyo tuzi ntavyo twigishwa hanyuma ndababaza nti none nta ma formation mugirirwa bateye ma formation haraho aza mu nyuma ati kiringo caraheza ati nukuvuga yuko twebwe dutanguye untuze n'abamustanteri n'abandi baratubwiye bati twebwe dutanguye amabanga burya aye umwaka wa mbere n'uwa kabiri ni buruyo ati usanga bimeze nabi rero iyo ndiko ndaraba rero ugasanga muri ministere ugasanga hari ibintu bibura amadokima aye ntibagiraho barojisira abakozi no mu ikomine bitegezwa none mwumva ntuze ba mustanteri bashira mu ngiro ivyo bahawe na organe supérieur ibatwara igihe bitariko bibera hariya hejuru ata organe de suivi iri charge canke nabo nyine batabikora mushaka ba mustanteri babikore ntivyokunda rero jewe nasaba mu gihe dufate iki kiringo coco kiriko kirarangira kumbe hagiye kuza intuze inzego nshasha ziza zisunga intunganye y'itegeko rishasha nasaba yuko mweme au niveau du ministère izi formation zihera muri ministère bakitunganya baheje kwitunganya bagashiraho un organe de suivi bakavuga bati ibi iyo tuzobikurikirana gutya ba mustanteri tuzoja gukurikirana gutya turabe yuko bariko barubahiriza ibisabwa n'amategeko hanyuma bace bagenda kugira formation rero ba mustanteri kandi hakiri mu ntango bareke kuza gutangura gupatoja amategeko bariko barayasabota kandi batazi kuko baratubwiye bati twebwe iri tegeko rya commune umuntu agenterprete uko ashaka uko je yavyumvise atire nizi formation za kuza ivyo twonona twaravyononye canke twarabikoze neza urumva rero jewe ahaye kubinyerekeye ndashaka gusaba yuko nyakuba mushikiranganje izi formation zitangwa hakiri kare kugira ngo abantu batangure ikivi babona iyo bariko baraja aha nariko baza n'ikibazo mbega ubu bugenduzi bujejwe kuraba amatungo ya commune mbe gutanga raporo hehe ibikorwa butanga baba bategezwe kuvuga bati iki niki nticyakozwe kubera iki niki Cour des comptes iba yaje kubiraba izifise itopo y'ibintu ngene biriko biragenda canke bakabibwira urumva ntavyo bayibwiye niyo yavyiboneye rero umwera uva ibukuru ugakwira hose muri make nagomba kugarukiriza ngaho murakoze umushikiranganje
ajejwe mu byajejwe harimo iterambere ry'amakomine yishuye ariko jewe hari ahantu ntanyuzwe kandi naho ntanyuzwe sinkeneye kuvuga ngo nje ndonka inyishu ko yavuze ko byinshi ariko uraburyo byogenda bikosorwa nibyo nta vyama vyera ngo de ariko j'ai beaucoup insisté sur une chose hari ikintu kitumvikana na gatonya umaze kuraba amaraporo atandukanye ugasanga hariho ikomine hose ni du négatif jengira nje ku bintu bibiri amadokima comptable ugasanga ntayahari amadokima comptable ugasanga byose biri flou nukuvuga haba hariho inyuruzwa rirengeje ry'ubutunzi bwofashije igihugu cyose aha rero navuze ko ntariko ndasaba inyishu ubunyene ni gusaba kugira ngo ivyo bintu bizoze birakosorwa ku neza y'igihugu gifise vision y'igihugu giteye imbere canke kimaze kuba emerja en 2040 développer en 2060 kuko ibi bintu nyakubahwa mushikiranganji n'ubundi bidakosowe tukaza turakoresha aka kantu ka euphemisme imyaka yose je ndabona hari ingorane ico kintu nyakubahwa mwari mukwiye kucitondera vraiment ego hanyuma ahagere mu rumonge n'ibindi twabonye ikintu cerekeye gutanga akazi nta tegeko na rimwe twabonye ngo birakurikiza kandi itegeko ryo gutanga akazi iri hari hanyuma ngiye kuri ibi by'abakenyezi navyo ego umushingamateka yabajeje ubwa mbere yavuze ko hari abagira amadosiye neza mugabo bakabita kuri non recevabilité ntiyakigwe harimo akabazo naho nyene nimba dushaka iterambere pour 2040 tukaba twarishikiye pour 2060 tukaba vraiment igihugu c'Uburundi ari igihugu kiboneka neza mu makungu izi miliyari zitangwa muri banque des jeunes na banque des jeunes banque y'ugwaruka na banque y'abakenyezi byari bikwiye gusubirwamwo kuko hariho benshi batwara amadosiye ameze neza mugabo hageze kuyanaliza je ndiko ndashikiza imyidogo mpora numva sindaza kwakira gusaba amahera eka mugabo sindumujene ariko abajayo baridodomba gose yuko hariyo kabaza tukibaza tuti iterambere dukeneye garizozanwa nkumure n'uyu akagwi gatoyi canke bose bari bakwiye kwakirwa neza murakoze icyumviro cari ico cari icifuzo n'igisabo murakoze